niyo nza kumenya ejo hanje nare kwifata neza gusuma uko narindi imyaka 25 imyaka 30 iheze sico kimwe nuno munsi ego jewe nkora ubukwe nakoreye ubukwe mu kanzu y'inkotano nibisanzwe ego ariko gutwikurura umuntu ari yaranje akambara gahuzu kiwe jewe bantwikuriye mu mpuzu ratiye abo urumva yuko ibyo mvuga ari ibintu bigaragara ego washoboye gucamwo nashoboye gucamwo ego inzara narayiriwe pe nararaye ubusa ndarasavye umuntu akanyumvira ubusa ubwo buzima bwose narabuciyemo niyo mpamvu iyo ndiko ndaririmba indirimbo mvuga ngo ejo hanje ni heza mba ngomba kubwira wa wundi arimwo guca mu bihe bikomeye ndamutera intege yuko mwijuru hari Imana amasengesha asenga atari impfa gusa igihe c'Imana kigeze nawe azokwibuka ejo ni heza ejo hanje ni heza ejo ni heza ejo hanje ni heza ejo hanje ni heza kuruta uno musi hanini duhagaze gufasha imfuvyi n'abapfakazi ariko nta musi numwe turasubiza inyuma umuntu ngo nuko atari umupfakazi ego iyo umuntu adutumbere atwereka ibibazo afise hamwe n'ubuyobozi bwamwe mu yera turamufasha hariho abantu benshi cyane dufashiriza mu ibanga ego bijyanye tugira bikaja ku mugaragaro nuko tuba twabikoreye muri rusange ariko abo dufasha fondation ifise abantu irihira amazu ifise abantu ifasha mu buryo butandukanye kubaha imitahe ego cyane no kuganira nabo tubatera intege no kubakomeza mu bihe bariko baracamo ego. Hello akunzi ba Yaga Tech TV twagarutse na Yaga Tech TV muri kumwe nanje Irene canke Miss Nene amazina yose mshaka nayo nyene so twagarutse kandi umuntu ambwira subscribe kugira ngo tubandane twagura umuryango munini umuryango mugari nkuko bisanzwe rero murabibona ko turi kumwe n'umutumire mwiza cyane umumama atovye wenyene kuri muracona ko ari umumama yuzuye ubwiza kuba hasi gushika kwino n'umumama mwiza cyane n'umumama mumazi imisi mubona mu bintu bigiye bitandukanye reka tumwakire kandi sugambira aje kuri Yaga Tech bwa kabiri umeze neza ego ndashima Imana turakwakiriye muri Yaga Tech TV murakoze cyane gose ko batakuzi ninde kubatanzi amazina ni Esperance Ndoricimpa nkabandi umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-Mana ego n'umwanditsi hanyuma nkabandi n'umuvuga butumwa ico gikorwa nkora nkorera Imana ubundi ndi umumama ndi umupfakazi mfise abana 4 n'abuzukuru 2 matsikuru nk'abuzukuru cyane bon so mumvise ko ari mama w'abana 4 n'abuzukuru 2 hari muraca yibaza est-ce que Esperance arabino canke abahe jewe mba mu gihugu ca Canada mugabo navukiye Burundi muri Burundi ego mu gihugu ca Canada nagiye kwisuma okay n'umuryango wose ni uri ego n'umuryango wose ni yuri mama wanje ni yaba bene wacu 5 niyo baba mana yanje n'abana babo n'aba famille yose ego Imana igira neza amen washaka turirimbira akaririmbo kamwe mu ndirimbo zaho cyane gose ejo ni heza ejo hanje ni heza ejo ni heza ejo hanje ni heza ejo hanje ni heza kuruta uno musi murakoze cyane ejo ni heza ko dushaka nyene kuri iyo ndirimbo wanditse ejo ni heza kuruta uno munsi wiyumviriye gute kwandika iyo ndirimbo nayanditse ndiko ndibuka kahise kanje
ndaba nuno musi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Kumbure nkunda kubwira abantu niyo nza kumenya ejo hanje nari kwifata neza gusumba. Sinari kuduga imisozi mbuza Imana amahoro ngo Mana impa. Ego. Hari mace yibaza none ejo hahise hiwe hari hameze gute? Iyi ndirimbo nayanditse nisunze cyane gutera intege abantu bariko baca mu bihe bikomeye cyane, nk'ubukene, gupfisha, kurara ubusa, kubura icyo wambara, kubura minervare y'ishuri, kubura uruvyaro. Nagombye kubatera intege yuko ejo habo ari heza, nk'uko nanje Imana yangiriye neza, uko narindi imyaka 25 imyaka 30 iheze sico kimwe n'uno musi. Ego. Warigeze kubura ivyo wambara, warigeze kubura ivyo ufungura? Cyane gose. Reka mpere ku kintu ikintu abarundi twitaho cyane. Jewe nkora ubukwe, nakoreye ubukwe mu kanzu y'inkotano n'ibisanzwe. Yego. Ariko gutwikurura umuntu ari yaranje akambara gahuzu kiwe. Jewe bantwikuriye mu mpuzu uratiye. Abo urumva yuko ibyo mvuga ari ibintu bigaragara. Ego. Washoboye gucamwo. Nashoboye gucamwo. Ego. Inzara narayiriwe pe, nararaye ubusa, ndarasavye umuntu akanyumvira ubusa. Ubwo buzima bwose narabuciyemo. Niyo mpamvu iyo ndiko ndaririmba indirimbo mvuga ngo ejo hanje ni heza, mba ngomba kubwira wa wundi arimwo guca mu bihe bikomeye, ndamutera intege yuko mwijuru hari Imana, amasengesho asenga atari impfa gusa, igihe c'Imana kigeze nawe azokwibuka. Ari nk'umuntu nka ariko arakumviza avuga ati shaka shawe nuko shawe wibera muri Canada ntavyuzi, ubuzima tuko turacamo muri no minsi ntavyuzi, akavuga ati wowe nuko wasenze Imana irakumvira. Hari abandi basenga bakamara n'imyaka Imana ntibumvire. Inzira z'Imana n'igihumbi. Si muri Canada sonyene hari ubuzima. Jewe ndiko ndabona hano mu gihugu cacu hari abantu Imana yagiriye neza, bagendera mu miduga myiza, bariko barubaka ama etage. Nukuri hano hari ubuzima nahonyene. Rero Imana nimba yahisemwo kuntwara mu gihugu c'amahanga kugira ngo ngirire neza, nawe ishobora kukugirira neza mu gihugu c'amavuko. Ego, si ngombwa ngo ugende ahandi. Nahana Imana irahatangira imigisha kuko ndiko ndabona abantu benshi Imana yagiriye neza. Ego. Okay, tuja hariho fondation no gutaye tugiye Fondation Espérance. Mbe iyo fondation wiyumviriye gute? Vyagenze gute kugira ngo ushe kwiyumvira? Iyo fondation ntabwo ari ikintu cyavutse ejo. Kuva nkiri Burundi muri ubwo bukene, ngize ico ngwako nkabona nk'agatoki canke nkabona amashu canke nkabona nyene ndonsa akantu karenze ako mu rugo, narateka inya nkaja kuri Prince Reja, nkagenda musare ya mbere ni ya gatatu niho hari abantu bababaye batagira ikibaraba batereranywe. Naragenda hariya ntugemuriye umuntu azi, nkabagaburira, hanyuma ari ukeneye kozwa nkamwoza, nta namagana agira namwoza uko nyene, kandi nantu bagwaye ibituntu n'ingwara zidakira. Nkabikora hanyuma nkataha. Urumva ni ibintu natanguye kuva kera. Narigeze kwiga, narize mu Giheta Igitega. Ico gihe niga mu Giheta Igitega hariho umugabo w'umukene w'impumyi yakunda kuza kuri interna. Duhejeje gufungura indya naca ngenda nkagenda mu bandi banyeshuri sigaje nkazishira mu sashe nkaca ndamushira ku irembo. Urumva yuko ari ibintu byatanguye kuva kera biri muri jewe, atari ibintu byo kugira ngo nuko mfise. Oya, ndabikora kuko ari ibintu biri mu mutima wanje kandi ari umuhamagaro Imana yampamagariye. Ego. Okay, birumvikana ko ari ikintu catanguye kuva kera, ariko ukora uri umuvuga butumwa, uri umuririmbyi, ukora ndetse niyo fondation. Aciye mbega imbere yuko uririmba
warigeze imbere yuko ugira iyo fondation kuko itangwe kugaragara muri donc abantu bayibona bakabona ivyujamo bigiye bitandukanye akiyumvira mega kuririmba niyo fondation nikiye muri ivyo bibiri vyatanguye canke kuririmba yari impano yawe yo kuva kera kuririmba natanguye kuririmba mfise imyaka 9 je natanguye kuririmba ndi muri Sunday school gushika n'ubu indirimbo zo muri Sunday school ndazibuka hari umuririmbyi twaririmbana twahuriye muri Canada na wari umumama nimwe angira surprise muri eglise kuko n'umuyobozi wa worship team arambwira ngo mama SP ngo nagomba ndagusaba uhaguruke ngo ufashe indirimbo acazana indirimbo muri Sunday school urumva yuko nabugingo n'ubu indirimbo zo muri Sunday school ndazibuka karimbo kamwe ko muri Sunday school wibuka ndakibuka cyane kamwe tukaturirimbira sogokuruza Aburahamu yicaye musi y'umweroni abona abashitsi batatu arabinginga ngo bajiwe okay biraneka ko ari ibintu nyene vyatanguye kuva kera donc wavutse ukijijwe ukurira muri ako gakiza urabandana oya sinavutse nkijijwe ugukizwa kwanje nari mfise 9 nafise imyaka 9 hanyuma hari umuvuga butumwa yari yaje kuvuga ubutumwa ngaha mu Nyakabiga kuri Eglise Anglicane twarababanyi bo twaba kuri 8e avenue urumva Eglise Anglicane iri kuri 7e ubwo rero kera ibintu vyo kuvugira mu mamikro ntivyari bimenyerewe twumva amamikro ariko arasamirana bako bavuga ubutumwa bwiza mu mamikro tuca turagenda rero bariko barigisha ivyiherezo ukwihana kwirinda icaha n'igisa naco nanje ngira ubwoba ndavuga nti bwa bundi icaha gishobora gutuma nja muri gehenomu ndahaguruka nja kwihana mu bandi bahamagaye abantu kwihana umuntu yari ko aravuga ubutumwa yari umuhisi watanguje Eglise Vivante atabaye Davidi hanyuma acarampamagara ko nije nari umwana mutonya muri baje kwihana arambwira ati wowe waje kwihana iki ndamubwira nije naje kwihana mama yantumye isukari ku botike ngenda ndayidokora ego nirari Imana imbabarire hari igihe nkora mu nkono urabona nyene twaha umuntu amuvyo aba yahishije ukagenda ugahonja jewe nace mbona ko ari ica kuko nta ruhusha narinda ego dofitiye ya ego kuva rero ico gihe nca nkunda ibintu vy'Imana cyane sinasubiye kandi kubivamo ego muga muvyo abavyeyi banje barabakatolika mama vyaramugoye gatonya narakubiswe cyane yumvise ko nanabatijwe no kubatizwa nambaye ikanzu yera natiye umugenzi donc wabatijwe abavyeyi batabizi ntabwo nasabye urusha abavyeyi kubera yuko barabakatolika ntibari kumpa uruhusha nariyandikishije ndiga inyigisho hageze kubatizwa ndagenda ndabatizwa ego niyo ikanzu nayo waciye ukura he ikanzu nayitiye umuririmbyi twaririmbana agakanzu keza cyane kera we rero batijwe imbere yanje ego acagutiza ati tora mwene data ugende ugire niyambarire ntizi ikanzu yawe nje kubatiza abavyeyi bamaze kwimenya vyagenze gute mama yarashavuye cyane aranankubita arambwira yuko nakoze amakosa mama w'umubanyi no yamubwiye ati rero uyo mwana uko umuhora ubusa kuko ntabwo yagiye mu rumogi ntabwo yagiye mu bintu bibi ahubwo mwankuraje agumeyo nyene kuko umwana kuriye mu ishengero agira umumaro gusumba ukuriye mu ibarabara okay tubandaye urugendo rwago kuririmba rero niho vyaciye bitangura rero iyo ngabire utangura kuyibona buhoro buhoro yego narabandanije kuririmba muri Sunday school nari umutenoriste yego okay ni gari watanguye gusohora indirimbo yawe ya mbere indirimbo yanje ya mbere umwaka urarenze nta gihe kirekire imaze umwaka urarenze narasohoye indirimbo ya mbere nuko gusa nsohora kenshi zimaze kuba nyinshi ariko nta gihe kirekire kirahera benshi bakunda kumbaza impamvu nabikoze ntevye ni ukubera yuko murazi ibikorwa vy'abamama umwanya ego cyane cyane n'igihe cy'Imana nibaza ko kitari bwagere kuko iyo igihe cy'Imana kigeze imiryango iruguruka ukabona
abantu bakubwira bati ca hano bigenda gutya ego. Donc umaze gusohora indirimbo zingahe? Maze gusohora indirimbo bajamba kandi aziharure kwera. Ni nyinshi. Ego zirarenga 8. Oh mu mwaka okay. Ngomba kumara imyaka 2 nsohoye indirimbo yonyene. Ego kubera ivyo ndakubwiye. Okay. Donc ushaka kumara imyaka 2? Oya mvuze nti ngomba kumara imyaka 2 narasohoye indirimbo. Ugomba kumara imyaka 2. Okay. Tuja muri fondation yawe tumaze imisi tukubona mu ntara zigiye zitandukanye, ni kwera iki ugenda mu ntara ino? No kubera yuko fondation twebwe ntidufasha dushingiye ku ntara. Ahari umurundi wese tubona yuko akeneye gufasha turamushikira tukamufasha. Yego. Okay. Hari umuntu aca yumvira mbega hariho abantu irevresa bakenye kandi badafise ibyo bafungura, badafise ibyo bambara, badafise ayo makaye yo kwishura abana mu kwicenda harageze kugira ngo bashobore kuja kwishure. Aca yumvira none mbega nka Fondation Espérance bagenda kuri barya bana b'imfuvyi bonyene canke umuntu wese afise adafise ikintu wese baramushikako? Hanini duhagaze gufasha imfuvyi n'abapfakazi, ariko nta munsi numwe turasubiza inyuma umuntu ngo nuko atari umupfakazi. Ego iyo umuntu adutumbere atwereka ibibazo afise, hamwe n'ubuyobozi bwamwe mu yera turamufasha. Hariho abantu benshi cyane dufashiriza mu ibanga. Ego bijyanye tugira bikaja ku mugaragaro nuko tuba twabikoreye muri rusange. Ariko abo dufasha Fondation ifise abantu irihira amazu, ifise abantu ifasha mu buryo butandukanye kubaha imitahe. Ego cyane no kuganira nabo tubatera intege no kubakomeza mu bihe bariko baracamo. Yego. Tugiye kuri ivyo, hari abantu benshi uhora wumva babone nkajya mumaze kwisha ku ma réseaux sociaux baca biyumvira none ko est-ce kwiyerekana gute ashobora gufasha umuntu akaca bishira ku ma réseaux sociaux, ko na Bibiliya ivuga ati ni wakora ikintu kuryo kubamfuni kubimenye, comment ashobora kubishira ku mugaragaro? Hariho impamvu zibiri zibidutera. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo dutere ni ukugira ngo tubere akarorero abandi kugira ngo nabo babikore nk'uko tubikora. Hanyuma icya kabiri, impamvu ya kabiri ni ukugira ngo abandi bakeneye ubufasha batumenye. Tutagiye ku masosho kuma réseaux sociaux ntabwo bashobora kumenya yuko Fondation Fene ihari. Hariho abantu benshi batubonera ku mbuga bakaturondera. Ego ni impamvu zibiri kugira ngo twankuraje abandi kugira ngo bafashe abakeneye ubufasha. Intuze impamvu ya kabiri ni ukugira ngo bandi bakeneye ubufasha batumenye. Ego. Okay. Urumva ko byumvikana cyane. Hari umuntu aca yumvira none ivuga ubutumwa no kuririmba. Ego byose mu kuririmba harimo kuvuga ubutumwa ugira iki kweri kiyo wahise donc wowe ubikora byose uko ari bibiri. Impamvu ndabikora ari bibiri ni ukubera yuko nshobora gutanga akarorero nk'ejo navuze ubutumwa muri Eglise Maranatha yo mu Bwiza. Ego. Kandi twaragize umugisha, ariko nta bantu barenga 1000 bari muri Eglise. Ariko mfashe bwa butumwa bwiza nkabushira mu ndirimbo burasamirana nuri aho jewe ntarashika akabwumva. Rero nashatse yuko ubutumwa bwiza bwamamara mu mpande zose z'isi ntarinze kuhashika, biciye mu maradiyo atandukanye. Ego. Okay. Urumva ko ari igikorwa ciza cyane, kandi hari nk'umuntu akora tumva bavuga ati nanje Imana niyafasha nkazomera nk'ujya mu mama nzofasha abandi bantu. Ariko tutibage ni igiki cyatumye ubibandanya, kuko hari abantu benshi bavuye mu bukene baca bavuga ati jewe icyo nasavye Imana yarakimpaye
ivyo gusubira kandi mu mashengero kuririmba ndabiretse ni iki catumye wumva ko ivyo bintu bibandanya nabibandanije kubera yuko intego yanje mu cyongereza avuga purpose yanje intego yanje no kugira ngo nshike Isiyoni ku mugwa wera w'Imana rero mu gihe nkiri mu isi ibintu byose ni temporaire ntabwo ari permanent ushobora kuba ufise uno muzi ejo ukabibura ushobora kuba ufise byose biyaga atana kimwe ukenye mugabo amagara akagukika ejo ugapfuka bisiga none inyuma y'urupfu wibaze ko nzoja n'ivyo mfise ntegerezwa kubandanya ndondera ubwami bw'Imana cane cane mu kuri no kugororoka ego niyo mpamvu ntabihagaritse kuko twebwe turaba Kristo impamvu twitwa aba Kristo nuko Kristo ari muri twebwe hanyuma tukaba tuzi neza yuko Imana ari urukundo rero nimba Imana ari urukundo twebwe turepresenta abandi umwana yitirirwa se twebwe turabana b'Imana none nimba turabana b'Imana kubera ko tutokora ivy'Imana ikora ni ngombwa rero urukundo ruri mu Mana rutugaragare ko nico tubikorera nuko dutwaye identite y'Imana muri twebwe ego ni iki wabwira abantu bamaze kuronka ibintu nk'umuntu usanga yari ingumba example agasenga ati Imana ndagusavye umpa uruvyaro hanyuma yagera kuvyara Imana ya muronsi ivyo yarondera akaca ati Imana ni iki wamubwira kuri no sa ikintu namubwira nuko nimba Imana yaramuhaye uruvyaro ikintu cambere yarakwiye gukora no gusubira inyuma akagenda agashima Imana yamara gushima Imana agatanga na témoignage akavuga agatanga igishinga ntahe c'ivyo Imana yamukore kuko inyuma yiwe hari amamiliyoni y'aba mama bifuza uruvyaro bacitse n'intege bavuga bati n'Imana ntayiriho rero ahagurutse umwe ahagurutse mu bamama igihumbi yagiriwe neza akavuga ati Imana yarangiriye neza yarampaye uruvyaro bituma n'abandi bari ku murongo barindiriye bongezwamwo inkomezi bati bwa bundi natwe tuzorinda dushikirwa ego rero guheba Imana nkunda amazina y'ikirundi niyo bavuga ngo havyara Imana nimba koko Imana yaraguhaye umwana uyo mwana ntabwo ari abo wawe 100% ashobora kumuronka akagucika mu ntoki rero no kubandanya umushira mu maboko y'Imana ukabigishinga ntahe kubatararonka kugira ngo nabo bongegwe mwomezi zo kubandanya bizera ego okay tugira ko turangiza hari nk'akajambo kamwe canke tubiri ushaka kubwira nk'umuntu no munsi yoba yihevye ko hari abantu ngaho hanze benshi bihevye bavuga ati Imana nikibaho Imana yaradutaye twarasenze n'ivyakunda niki cyo wabwira umbwiye ngo ngira amajambo abiri ijambo rya mbere ngomba mvugane n'abantu Imana yagiriye neza hanyuma bakibagira aho Imana yabakuye nagomba ndababwire yuko gukorera Imana ntabwo umuntu acebwa gukorera Imana umwanya wari wo wose nimba wari waribagiye aho Imana yagukuye nagomba ndakwinginge usubire kandi ku murongo ushima Imana mu gufasha abandi bakiri inyuma mu kubabwira ivyo Imana yakugiriye kugira ngo nabo bashobore kugira ivyiringiro vyiza kandi birimwe inkomezi ko Imana izobibuka abariko baca nabo mu bibazo bikomeye nagomba ndababwire yuko mwijuru hari Imana kandi Imana itabesha irumva kandi ikora ni mubandanye mwihangana musenga Imana mukuri no kugororoka murondera Imana ubudasiba kuko Satani ntatanga kwa gusa ariko Imana iratanga ku buntu mwibandanye mwizera Imana yangiriye neza namwe izobagirira neza kandi ndazi neza yuko ejo hanyu ari heza gusumba no munsi Imana ibampezagiye tutararangiza gatoya hari akajambo kamwe turabona wo urafasha kandi ni ikintu ciza cyane ariko tugiye kuraba hari handi ma eglise menshi sanga basaba amahera ibintu byinshi ariko batagira uwo mutima ugenda gufasha wowe uremeranya nabo n'abantu
sinemeranya nabo na gatonya sinemeranya nabo na gatonya ku mpamvu yuko nkuko natangiye ndabivuga yuko abakristo dukwiye kugira umutima wari muri Kristo nimba ishengero bashobora kuba batoje imperezwa no kuvuga nk'ibihumbi 100 hakaba hariho umuntu yaraye ubusa akeneye gusa ibihumbi 10 ntimumuhezagize ivyo bihumbi 10 nukuri nakaga kandi ntabwo ari ubuhamya bwiza canke ntabwo ari umuco w'abana b'Imana rero reka ntera kama bashumba bariko baranyumviriza abapastori bariko baranyumviriza nagomba ndabatera kamo yuko mukwiye kumenya intama zanyu intama ishonje mukayimenya umuntu ntabumbwa n'amasengesho gusa umuntu arasenga mugabo ari gihaza atana amahera afise y'umukato kugurira abana muze mumenya abakristo bari mu ntambara nkuko ijambo ry'Imana tubwira ngo tubabarane n'abababaye kandi tunezeranwe n'abanezeranwe ako niko kamono batera ishengero ridafasha abakristo bari mu ntambara canke bari mu bibazo ntabwo nemeranya nabo na gatoya murakoze cyane murakoze gose nizere ko reka turangize nizere ko n'ikindi gihe nitwabatuma ko muzoze murakoze cyane okay merci beaucoup abariko baradukurikirana ariko abantu bose bakurikira kino kiganiro tubabwira ti ciao